nkuko wabivuze mwarabonye kuvuga ngo kana bumenyi dutumira ugwaruka mbere ubutwebwe twenyene ni agence de communication baravuga iri kumwe na association Fideke shiramwe twasanze mu byo rikora rifise intumbero yuko ugwaruka goronka akazi dusanga natwe turafise iyo ntumbero nyene ishiramwe ryitwa Fideke force zili pour le développement et l'entraide communautaire biriko rikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko cyane cyane ngaha mu ntara ya Gitega dusanga tumaze kuganira twokorana ibikorwa bimwe bitari bike mbere byo tumugwaruka ruronka akazi dusanga rero dutereka babishigikira ivyo bikorwa hanyuma duhamagare ugwaruka rushoboka ruze ruronke ivyigwa mu bijanye no kumenyesha makuru ibyo dukora muri agence de communication baravuga mu bijanye na photographie et videographie ko iyo service irahari hamara rwo gwaruka ejo dushobore gukuramwo nabo tuzokwikora ko ngaho muri agence de communication baravuga tukabakazi cyane bagiye kusaba akazi ahandi hantu bari bafise experience ya experience baba barondera bagende bayifise kuko twasanze yuko hari ugwaruka rumari iminsi myinshi uri muhira utariko rurakora ikintu na kimwe ugasanga n'ivyo gwize gwavyibagiye bagera kuronka akazi hari ati ngo nta experience none bazoyironka gute tireka muri agence de communication baravuga dushireho ako karyo mu gwaruka tuhe ubumenyi rero bariko barabikora bariko baratanga amadosiye yabo ntagizwe na n'ibintu byinshi agizwe na CV agizwe na lettre de motivation CV byo turabaho iyo muntu kuyagiye araca n'ivyo ashoboye hanyuma rero kuva kugenekerezo y'umunani ni kuwa kabiri w'indwiza kwezi kwa 12 bazoca batangura formation igeri kwikigwa rero n'imyimenyerezo bagira muri agence de communication baravuga tuko tubarondera ibisabwa aba formateur bazobafasha ibintu byose bizobunganira kugira ngo izo nyigisho zibe zifise akanovera kandi mu nyuma turi kumwe na Fideke nyene tuzobaha les certificats kugira ngo kibe ikimenyetso cy'uko inyigisho zabo zageze aho zigera bafise ubumenyi sinivyo gusa noneho tuje dukora ibishoboka byose ngo abo bantu baciye iwacu dushobore kubaronka ahantu baronka dezo kibazo dushobora kuronka akazi guhera muri agence de communication baravuga uwo ni wo mugambi dufise nico gituma mwabonye yuko twahereye ku bantu bakeye izi ntango zacu mugabo mu nyuma tugenda twagura twongera ko nabandi n'ibindi bisata bishikirwe nkabize economy ababizi bya finance ibintu abizi bya santé baronka ubumenyi hanyuma agence de communication baravuga kumwe na Fideke baci bagerageza rero kubaronderera ubuzi ahana hariya kuko tugira duti aba bantu bacu barafise ubumenyi baci bavyumva bafise ama entreprise abafise ama organisation abafise ama association cyangwa andi ma structure bumve neza yuko vuba tugiye gukorana nabo kuko tuba twaforomye abantu mu bisata bitandukanye turi kumwe na Fideke kugira ngo dushobore kuba abakozi bafise experience ntimirira no gwaruka rero yuko icyo gihe gwakerebukira cyane umwanya tuzoba umwanya bazofata tuzokoreshe neza kugira ngo ubumenyi bazoba ariko baronka abari bwo buzogenda ubafasha ahantu tuzogenda tubaronderera ko bagenda gukora imirimo iniriya ishibire bose uburongozi bwa Fideke barabishizemo ingufu cyane kugira ngo bize bigende neza cyane baravyitwararitse n'ubu ntibaryama kugira ngo n'inyuma yuko ubwo gwakoze nka formation ko bazo formation y'ukwezi kumwe bavyumve n'inyuma yaho habe ayandi matranche mu bisata bitandukanye tubone vraiment ngaha mu gihugu cyacu gwaruka gwinshi tuvuze rwose kuko usanga byo tugora cyane bigoye mugabo tuzobigerageza ku buryo gwaruka gwinshi ruronka akazi rufashijwe na agence de communication baravuga hamwe n'igishiranga Fideke n'ayandi mashira hamwe kuri ubu yo twumva kifaza ko twoyofatanya aba diaspora hari muri Swede bamye batubaza imwe tugomba kuzobitunganya neza iganiro kibashikire bumva bo dushigikira bumva bo tuba hafi kugira ngo noneho gwaruka bw'u Burundi turushigikire byo kuronka akazi kuko meshereza mu vyumve abajene batarosa akazi niho hava zangeso mbi niho hava abantu babahenda bagomba kuronka akazi noneho n'ayambono kazoza y'igihugu 2060 ni yabo cyane cyane ni yabo kandi bashobora kuyishika ko mu gihugu gwaruka ruri mu yaro dafise akazi nico twafatiye ko rero nshimire gose abariko batangura kuza kwiyandikisha abadosiye batiko turayakira ku munsi w'Imana tuzava tubabwiye urutonde ko bagiragejwe gufatirwa ko bivanye CV zabo n'amadosiye yego n'igitigiri kuri ubu muri iyi misi ya mbere kigomba kudufasha
kuko naragiye kusanga capacité zacu mu ntango bitotwora twakira benshi cyane mugabo umunyu wabimenye yuko twahagurutse kugira ngo dufashe urwaruka murakoze